Kaze muri The Swabisho ni Steven Biko Raphael. Uno munsi dufise ikiganiro kidasanzwe twahawe n'umwe mu gwaruka rw'abarundi asanzwe akorera akazi kiwe mu gisagara ca Dar es Salaam muri Tanzania. Aha ubona niho hari inzu abamwo, iri ubona ni kinga asanzwe akoresha mu bikorwa vyiwe vya misi yose. Aba mu cyumba kimwe, ico cyumba kikaba kirimwo igitanda, kikaba kirimwo naha asanzwe shira imifuko iri mwifu asanzwe agurisha mu kazi kiwe akora kamisi yose. Kugira ngo ashike kuri ino ntambwe yatanguye gukora akorera umuntu yamuhemba 30 ku kwezi vy'amashiringi. Mu bikorwa vyiwe vya buri gihe avuga ko afise intamba nyinshi. Muri zo nukuba adafise ahantu akorera, ico ni kimwe. Ica kabiri, abaye mu gihugu ca Tanzania atavyangombwa afise, eka ndetse no kuva mu gihugu ciza cyacu cy'u Burundi akaba yavuyeyo ata passport afise. Mugabo kubera yemera mu gukora kandi yemera indoto yiwe, avuga ko kuba atavyangombwa afise eka no kuba ata passport afise y'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ngo ntibimuca intege. Aziko haba kahise mu buzima, hakaba naho umuntu abageze nakazoza. Ukwemera ivyo bintu nivyo bituma avuga ati je sintinya kandi sininyegeza nk'umurundi. Ndavyemanga ko ndi umurundi, ndemera ko ndi umurundi, ndazi ko hari igihe bizohinduka. Reka dukurikirane muri bimwe twaganiriye, atubwire uwe ninde, yakoze iki, ubuzima abayemo muri Tanzania niki yiyumvira kuri twebwe abarundi, cyane cyane community yacu aho tuva tukagera. Niki asaba abategetsi, niki asaba kuri wewe ushobora gukuza gukurikirana iki kiganiro ukaba ubona ko hari ivyo mwokorana, canke ukamufata ukuboko ukamuterera, canke uba wifuza ko mwokorana. Kuko mu bintu yatubwiye ko ubwizigirwa, kwizegwa ariyo nkoni ituma yifadikiza mu bikorwa vyiwe vya misi yose akora. Ngo kwizegwa n'urufunguruzo rwiza mu bikorwa akora. Nawe ngo urashobora kumuha chance ukamwizera mugakorana. Ushobora kuza gukogwa ko n'ivyo akora, eka ndetse n'ikizere afise cyejo hiwe haza, adatinya, atajya umunwa, atarinze kuraba ngo nta vyangombwa byotuma mba muri Tanzania mfise, nta passport y'u Burundi mfise. Mugabo dizera ko uno munsi yashobora gutandukana nejo. Abakunzi ba The Swabisho ni Steven Biko, ubu nkaba ndi mu gihugu cya Tanzania mu gisagara ci Dar es Salaam. Igisagara twavuga ko ari gisagara tugerageje gukurikira mu byo twakoze umwaka uheze, twasanze ari gisagara kigira kabiri mu bantu bakurikirana ibiganiro vya The Swabisho. Byaradutangaje cyane kuko usanga bitoroshe ko Tanzania turazi ko ari igihugu bakoresha igiswahili mu kuvuga, ariko dusanga ni gisagara kigira kabiri mu bisagara bikurikirana The Swabisho dukoresha mu Kirundi. Twagize igihamana turi kumwe n'umwe mu Barundi, novuga ko ari muri babandi twabona. Kaze cyane muri The Swabisho. Ego mwakoze cyane. Ego duhuri Dar es Salaam. Ego reka tubashimire cyane nk'abantu mukurikirana ibiganiro vya The Swabisho. Twarabonye ko Tanzania ni igihugu kigira kabiri, Dar es Salaam kiba igisagara kigira kabiri mu bisagara bikurikirana ibiganiro vyacu. Uri Murundi? Ego. Kweri ki Dar es Salaam? Dar es Salaam vyarashitse nisanga nashitse Dar es Salaam. Ego. Turumva no mu kuvuga umengo harimo ikirundi gicanze n'igiha. Kiracanze ariko ikirundi ndagerageza kukivuga neza. Ku bantu bishika bakubonye ijya mbere, bakubonye uri muri Tanzania, bakubonye muri The Swabisho, muri bande mu Burundi muvahe? Ku izina nitwa Ndayishimiye Prote. Mva muri province Rutana, komine Musongati. Okay, mu bisanzwe nk'abantu tutari i Tanzania, tutari Dar es Salaam, ubuzima bw'i Dar es Salaam bumeze gute ugereranije ni wacu cyangwa ugereranije no mu ntara uvamwo
yo mu Rutana Yego. ku barundi aho turi hose haba muri Amerika haba mu Burundi haba muri Australia abarundi dushwiragiye ku isi yose kandi abarundi nizera aho turi iyo dushatse gukora turakora bigashimwa nk'umuntu atari Tanzania cyangwa atari Dar es Salaam niki umubwira wo hamaze imyaka 5 ubwo buzima bwo mu myaka 5 busa gute? Ubwo buzima bwo mu myaka 5 ntibusa buratandukanye ku bivanye n'igihe cyo nashikiye n'igihe cyo ndimo ubunyene buratandukanye kubera ubwa mbere Dar es Salaam nazanywe n'umuntu kwanza sinari mfise indoto yo kuza Dar es Salaam byarashitse nazanywe n'umuntu hari umuntu yambonye arambira ko noshobora gukora akazi hari akazi ko yanzanye gukora ndagakora ariko maze kuba ndiko ndagakora umushahara unaronka mu Kirundi tuwita ntica ntikiza yego ndakora ndaza ndahamenyera ndamenya n'abantu bake mu nyuma ndabona ko mbanaye gukora akazi nkako ntaho no kwishitsa hama ndahindura systeme ndarabukundi kuntu nobaho ariko kumbayeho mu bintu byatumye wumva ko ushobora kuganira na Deswa Bisho ni ibihe nako kazi ukora canke nuko ukunda cyane ibiganiro bya Deswa Bisho nimba arako kazi ukora nakahe? Icya kwanza cyatumye nifuza kuganira na wewe ni byinshi kwanza kubera agenda koresha internet keshi ndaraba abandi kuntu usanga batangaza neza ibihugu byabo ariko naragerageje kuraba kuri internet mbona n'abarundi bakibatangaza igihugu cyabo ndiko ndaca kumita ku mbuga ngurukana bumenye ndakubona numva uvuga Kirundi mbona kuri Amerika mvuga umuntu ni wa mbere vraiment mbonye ndaguforo nza ndagukurikirana birashikura abona ko ndagukurikirana tuza turaganira turayaga nanje ndipfuza ko no kubona gusa basi ndakuramutse ndaguhe felicitation murakoze cyane kupengera asante kuhura nawe kwanza cyambere nanezewe cyane kubera narabonye mwene wacu umuntu ushobora kuganira kuko kuva nshitse ngayo myaka 5 heza nta mundi rumwe turiga tubona tuganira no kubera batahari cyangwa kubera badashaka ko none hari ingorane mu gihe uri nka Dar es Salaam uvuze Kirundi? Nta ngorane nimwe ni ibintu twishira mu gusa kubera rimwe na rimwe birashika nk'ikari yako par exemple ndaganda barubona abarundi beshi ariko naho ugomba kumuganira usanga wewe aragerageza ukuntu akwiruka ntimuganira ubu urabonye ibiganiro urabona ati Steven Biko na Deswa Bisho bakora mu Kirundi bavuga ati Imana yaduha tukabonana turabonanye niki gikurikira? Igikurikira ndavye ibikorwa vyukora vraiment ibikorwa vyukora ukuntu uha umwete n'ingoga abarundi aho bari n'ibintu byo bariko barakora nanje kukubona kwanza no kubona ibiganiro vyukora nanje vyampaye ingoga biri mu vyatumye mba uwondi ubunyene gute na dusangire n'abantu bariko nkaho uri kurakurikirana hari gishobora kwibaza ati umuntu ariko arakora ikintu kibazo ngo ni ibintu bisanzwe ni ibintu nyene umuntu yovuga atafatiye ariko urumva ko hari abo bikora ku mutima sangira nabo hari cyo byakwigishije kidusangiza je ikintu byanyigishije naravye abantu beshi buganira nabo n'abantu bakirikiye nka twebwe nico gituma nakubiye ko ndagushimiye kwanza kumpa agaciro ko gushura kuyaga nawe urampa agaciro kanini cyane no kuvuga igihe dusubira inyuma gato igihe nari nkikora akazi nkorera umuntu agahembo ko yampemba nakubiye ko kari ntica ntikiza yego mu nyuma naravye mbona umenga nanje ndavye abantu benshi kuntu bakora ibintu byabo ndibona nanje ko shoboye no shobora gukora ikintu cyanje nanje udakoreye umuntu ntakoreye umuntu naho habanje kubingorana nyinshi terabwoba n'ibindi byinshi ariko
nararinze ndavuga nta kibazo ndiyemera cyakwanza no kwiyemera ndiyemera nimba bitoba bibi kugira ngo umuntu amenye ahantu umuntu aba yaravuye nahageze niyateraja aho gashara kintisha nikize wakora akazi nyabaki baguhemba ngahe kugira ngo nimba bitoba bibi kugira ngo hari umuntu yoba ari muri buriya buzima nawe ugasanga avuze ati reka ngume yo kumbe kuvayo bikunda akazi ko nakora nadandaza iduka agahembo ko nahembwa hari amahera make cyane ibihumbi 30 by'amashiringi ku kwezi yego 30 ukarondera aho kuba no gufungura na transportation mw'ibihumbi 30 mw'ibihumbi 30 gufungura nafungura ku boss wanje nukurara nararaho nyene muri duka kaca kaba gato gute mu gihe ibindi byose ushobora kuba wobironka kaba gato kubera twebwe ugwaruka natwe turakeneye kuva ku ntambwe imwe ukuja ku ntambwe yindi kandi uri kuraraba urabona ko nzana je mfise ubwana nubwo utaratanga inzoka ndabimenya batama ngira ngo batama umuhungu wanyu ndimba amazi gihe mutamubona ngira hashireka akaba amazi imyaka 5 taramubona urabona iyari turamukuzaniye ngo afise ubwanwa sinzi ko aravuga ijambo natudukeneye imbere kuri ofite umuryango kandi nukuzi no turiko turakuba kugira turabe ko turoshobora kurera imiryango yacu n'ibindi bikenewe mu buzima kenshi gufata ingingo mu buzima bwacu bwa misi yose akenshi hari gusanga bitoroshe bivanye n'ubuzima umuntu abarimwo amaze kubona ko ahembwa agashara kintisha ntikize k'ibihumbi 30 by'amashiringi yahisemo gufata ingingo yo guheba aza kwirondera ivyo mu Giswahili bita kugitafuta kugira ngo arabe ko yotangura gukora yikorera ku giti ciwe yatanguye akora ibintu byinshi kugurisha amasashe eka n'ibindi bitandukanye ubu ahageze agurisha ifu ayijana cyangwa yitwara ku baba bayikeneye mu mihira y'abantu ku biti cyabo canke kubakora mu mahoteli ijambo ukwizigirwa cyangwa kwizegwa niryo akoresha yatumye avuga ko ahageze ubu nubwo atacyangombwa na kimwe kimurikurira kuba muri Tanzania afise canke passport imwerekana ko ari umurundi asanzwe afise yaradusiguriye atubwira ko bitamworoheye cyane kugira ngo aronke passport mugabo bivanye n'ukwizera afise n'indoto ikomeye cyane yo kuzokwikorera ku giti ciwe ngo kuba atacyangombwa na kimwe kimurekure kuba muri Tanzania cyangwa passport y'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi afise ngo ntibimuca intege we nuko yemera ko harakahise kumu harakubu umuntu abagezemo nakazoza umuntu aba atazi ngo ivyo nivyo bimuha ukwizera ko azoshika ku ntambwe n'intumbero yihaye mugabo ivyo vyose avuga ko kwizegwa icyo yita kwizegwa aribwo bwizigirwa ngo nivyo bizomushitsa kuri iyo ntambwe yifuza kuzoshikako kaze cyane dukurikirane ikiganiro yaduhaye duhuriye ahitwa Kunduchi we asanzwe aba mu gace kari muri Mikocheni A mu gisagara cha Dar es Salaam muri Tanzania kaze cyane muri The Swahili Show nari mfise amahera make cyane igihe nafata ingingo yo kuvaho ntango gukora ibintu by'iwanje nimba bitoba bibi kuko nawe uvuze ati hari byo wabonye abantu ariko barabivuga kuri Yesu wayibi urabyigaho nimba bitoba bibi wahavuye ufise amahera ngana gute acha tumufata ingingo yari make cyane vraiment nafise 60 by'amashiringi hari mu mwaka uwo hari mu mwaka mu 2020 ni imyaka nk'ibiri itatu gutyo natatu kirahera yego umva amezi abiri wafashe ingingo ufise umushahara w'amezi abiri bisha bigenda gute naravye ikintu cyo nkora ndaraba utuntu tukudandagiza duke ndadandagiza buke Imana nayo iramfasha vraiment dushaka tujana aho hantu kuko umuntu yiga
yize kundi muntu yego hari umuntu ari hari ariko aragira ibibazo ashobora gufata ingingo nk'iyo wafashe ugasanga muri iyi myaka 2 kuva ku 2060 turashyuka buri ku bindi bintu bidufasha icyambere kwanza mu mutima wawe wiyumve kwishoboye wiyumve kwishoboye kubera akaroro ndashobora kwitangira akakaroro jewe na generalabiye ku bandi naho sindatera imbere ariko ndabona ni intambwe ni intambwe na hari ntoyi umuntu wari wese arashoboye kugira ushobore bihera muri wewe umaze kuyumva kushoboye ukavyumvamo indani bisohoro bikore mu bikorwa birakunda yego bati duhinuso ntuduhe vyose ntuduhijana kwijana yahugeze kuva ku 2060 nahugeze utubwire muri make kugira ngo ni muntu nawo yumve ingufu ko bishoboka uko ushobora gusanga umuntu ariko ararora ikiganiro ari muri Zambia ushobora gusanga ari muri Mozambique ushobora gusanga ari mu Rwanda ushobora gusanga ari hariho hose nanje narakoze akazi ko mu nzu ndabizi cyane uwahora nkoresha duhuye hari ibintu twavuganya cyarambaza ati mbe kubera iki umengo ubibona ibisanzwe kandi nagufata nabi kiriya gihe namubwiye ati nuko yagihe wari umuvyeyi rero hari umuntu ushobora kuba ari muri buriya buzima wewe warimwo udufashirwa ukaduha inusu yahugeze ubu byo dufasha cyane yego aho ngeze ubu si hanini cyane kandi si hatoyi cyane nahereye ku 2060 yego ariko ubu nari ntashobora gupanga icumba narapanga ku hamwe n'abandi abagenzi twapanga icumba turi nka bane ariko ubu ndashima Imana ndashobora kureba icumba ndumwe kandi ndashobora no kwigurira agasabuni ubu ndabona intambwe ubu ndashoboye gufita nk'agataye ku miliyoni yego umva muri ya myaka 2 kuva guhembwa 30 ku kwezi ahembwa amezi 2 acafata ingingo reka dukure mu amezi 2 muri ya myaka 2 urumva ni nk'amezi angahe umwaka n'amezi angahe gutyo n'amezi nka 10 umva adafise umuliyoni wabigenjeje gute ukora akazi nyabake akazi ko nkora ubwa mbere natanguye kudandaza udushashi imifuko udusashe nyine uko nyine mu Kirundi ndazi ko bitahuri ndadandaza udushashe hama mu nyuma haraba ingorane leta iratwanka ivuga ko ijya ubuye bushashi budakenewe bamaze guhindura cyambona nta kindi kintu cyo nokora ariko kubera namaze gutora decision yo kwikorera vuga basireka ndabikindi kintu cyo nshobora gukora cyantangura kuza ndadandaza info mu Kirundi bayita kawunga sembe kawunga ni Kinyarwanda ariko umenga ni Kirundi ariko biratahurika abarundi bazi kwindimi zose tworohera cyane yego turagerageza ndatangura kudandaza bukebuke naho ntivyari vyoroshe ariko kubera naza ndagenda ku ma boutique nkasaba abantu bukiriya ko noshobora kubatwarira bukebuke nkantwarira kimwe bibiri bukebuke uko nyene ndose kamajana 5 ndose kangahe uko nyene bukebuke nkaza ndaziganya uko imisi yahaca ukajya kunaziganya kaza karongerekana bukebuke bukebuke makandamenyera ni nk'ubu nyene ndacagerageza gukora none iyo fu uza kuyirangura mu mantuze yakomeye cyane canke bigenda gute uyikura ku barimyi canke urarangura imyumbati canke ibigori ugasya wewe nyene bigenda gute oya ngenda kwabaje barankura ibigori ku mamashine nkarankura kuri bo ndankura kuri bo amananje nkaza nkadandaza nk'umurundi ukorera muri Tanzania nize ntambamye ukunda gukora cyane kurumva ko wahereye hasi cyane uraduga ugeze ku miliyoni samahera make nimba wahereye ku 60 tukagera ku miliyoni urumva urazi kuvyaza umusaruro amahera uko biba bimeze kose ubona muri Tanzania bimeze gute nk'umurundi ukorera muri Tanzania ukuntu bimeze ingorane zimwe zo duhura ni ivyangombwa ni ivyangombwa kubera maka gushikana ivyo bihumbi uwo miliyoni
vyaravuye no kuba umwizegwa kubera ufise ibihumbi 60 makuru nk'umutahe umiliyoni ntivyoroshe ariko nagerageje kuba umwizegwa kubera abantu bafise machine babona kenshi ngenda kugura nguru tuntu dukeye barambaza ko boshobora kunyongereza kugira shobore kutaza ndagenda kenshi ndavyemera bansaba ko no bumwizegwa ndagaragaza kuba umwizegwa aho nyene uri kuravuga umwizegwa mu mwaka uheze mwaka uheze twaraganiye twagize bakwe tuganira n'umutama Siyoni iryo jambo ry'ubwizegwa yararivuze ati ubaye umwizegwa nta kintu kimwe urashobora gushika kuba umwizigirwa biri mu bintu bibiri no kuvuga yuko kuba umwizigirwa ugaca ukora cyane umenye yuko utegereza gutunga rero nawe numva umenga nta mutaniye ubwizegwa bwawe bwatumye ubwizegwa bwanje nibwo bwatumye ushobora no gushika kuwo miliyoni ni nk'ubu ndagaragaza kubandanye kuba umwizegwa rero ubigenza gute kugira ngo ubu umwizegwa ubu ufise amafaranga canke nta mafaranga ubu ufise baca baguha ukagurisha nta mafaranga mba afise ndagenda bakampa hama nkadandaza maze guheza kudandaza nkabatwariye amahera yabo nanje nkasigana akanyungu ko mbasigaye niko kamfasha mu buzima bw'umbaye yego nk'umwe mu gwaruka turumva mu gihugu cyacu cy'u Burundi ko umukuru w'igihugu atubwira ko ari umujyama w'ugwaruka yego umuntu akundanye n'ugwaruka nawe ukaba urugwaruka ukorera aha mu mahanga yego iyo wumvise ko umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi avuga ko ari umujyama w'ugwaruka nawe ukaba urugwaruka ukorera hanze uvyumva gute nakahe kajya mushobora kuvuga abamwegereye cyane nawe nyine ashobora kukibona kumva ko hari umwe mu gwaruka rw'abarundi bakorera muri Tanzania yego akajambo ko nshobora kuvuga kesh ukuntu maze kubona ubuzima ukuntu bumeze ikintu cyambere kugira ushobore gutera intambwe ni kweri ube umwizegwa umaze kuba umwizegwa naje aho ndingaragaza kuba umwizegwa kugira nshobore kuronka umuntu afata ukuboko kugira ankure ku ntambwe yo ndiko ashobore kunshikana kwindi akaroro ndagwa akarorero kugira nshobore gushika ngaho ndakubwiye ko nagaragaje kuba umwizegwa ni nk'ubu ndagaragaza kuba umwizegwa umuntu wari wese yoshobora kumfata ukuboko akamvana ku ntambwe yo ndika kanshira ku ntambwe yindi nogaragaza kuba umwizegwa yego hari umurundi umwe akorera muri Amerika yitwa Felix akora ibintu by'amafu n'ibindi sinzi ko wakurikiranye nagikurikirana ikiganiro n'imbaraga njya mushobora kumubwira ko nawe nyene arakunda kuza muri Tanzania canke arakunda mu bihugu byo muri aka karere Tanzania Burundi na Uganda arashobora guhura n'iki kiganiro nakaye kajambo bamubwira kurumva ko ntimukora bimwe ariko umenga ahantu ukora nawe nyene arahakora yego akaja mukono ushobora kumubwira vraiment je nanje ndugwaruka ndiko ndarondera ubuzima ndagomba gushika ku ntambwe hariho ubuzima bwinshi bwo twifuza kubamo ariko biratugora kubamo bivanye n'uburyo dufise bivanye n'ahantu tubaye akarero ndiko ndaraba hari n'abarundi benshi bo mbona turareka kuganira kubera usanga witinya n'ivyangombwa biratugora kuronka rimwe na rimwe aha rero nta vyangombwa mufite muri Tanzania nta vyangombwa afise nane ubayeho gutega mpunzi kandi ukacurinda ugasanga n'ikirundi urakivuga bari bafite n'ivyangombwa ugasanga ntibavuga ikirundi kurinda n'ibintu kurinda n'ibintu wisangamo ni asiri ya mtu kurinda n'ibintu wisanga kuba wararemwe ukuntu kuba wararemwe je ndagerageza kurinda kandi ndamaze no guhura n'ingorane nyinshi zijanye no kutabona ivyo vyangombwa ariko turagerageza kwihangana none byagenze gute kugira ngo ubaha muri Tanzania udafise ivyangombwa nuko mu Burundi wabuze passport nuko mu Burundi vyagoranye kugira ngo uronke pako ndazo ndiba dufise passport vyagoranye gute mu Burundi kugira uronke passport ukuntu vyaragoranye kubera nagiye kwirondera nabonye kugira ushobore kwironka mpaka ufise connection bisobanura iki ubu ufise umuntu ashobora abategetsi ndazi ibiganiro nk'ibi boreka kuvuga ariko ugasanga barabikurikira birashika bakaba rimwe ajejwe ibyo bijanye na passport n'abene gihugu kuronka passport bigoye gute connection gute kandi mu gihe ari uburenganzira bw'umunyagihugu kuronka
passport ukuntu bigoye iyo connection uri kuravuga ni iyo connection ni kuvuga umuntu ashobora kugushikira imbere ukuntu ko nabibonye kubera naragerageje gukurikirana naragiye mu mwaka uheze mu kwicumi na rimwe nari Bujumbura kandi nagiye mfise intumbero kugira nshobore kuronka passport kubera ni nk'umunota yabona nifise passport ndibaza mba nashitse ku ntambwe isumbiye mbaza kubera iki nivyo nanye nashatse kugira ngo menye kubera gushika uno munsi nabo bamfasha kumpa ibintu byo nshobora kudandaza kugira ndobahe amahera yabo maze guheza kenshi barambaza nkakena n'ijambo ryo no bishura ryiza barambaza none kubera iki utarondera ahantu kugira wugurure kama ari kuguha umuzigo tuguha umuzigo uboneka kugira nawe ushobore kuronka akanyunguka kubera wamaze kubereka ubwizego bakakwizera mba bashaka waguke baguhe nibaza gusanga mu mwaka ugeze no mu miliyoni nka 5 cyangwa 6 kubw'Imana birashoboka ego ariko sinoshobora kugura kubera hari ibyangombwa ukenewe birakenewe kuri hikori n'ibindi ariko udafise ibyangombwa ntibishobora gukunda kandi nshobora guhura n'izindi ngorane kubera atavyangombwa afise reka tugaruke nubwo imvura iri kuraduciramo ariko nta kibazo akazi n'akazi tugaruke kuri ya connection iyo connection wavuze ko nzi amategeko umuntu afise ubwo burenganzira bwo kuronka passport iyo connection wavuze niyi yo gushikira imbere mu biro by'abatanga passport cyane wone woshikayo ugushikayo biragoye cyane gute na kuko bera mu kwicumi na rimwe nari Bujumbura nayiko ndarondera passport ariko naranditse ibyangombwa ndabaza abantu ndandika makete ahomba namahera bikenewe ko ndiha naragiye ndatwara ivyo natwaye muri pafa ego ivyo natwaye barase kubinyakirira bambwira ko bikenewe ko no bikorera online ariko ndabaza abantu bona hasanze ndababaza ukuntu byaba bimeze bambwira ko bikorerwa online kweri ngo ariko uravuga kubijanye na passport ko bitaba byoroshe na connection nibindi kuba udafise passport y'u Burundi ukaba uri muri Tanzania uraheje kutubwira ko abantu baguha bakwizera kwera babona ko udafise ahantu nka office canke aho wowe bigurishiriza urumva baguma gusaba ati bikore kuba udafise passport rero bigatuma utoroherwa mu bikorwa byawe bya misi yose yego nk'umurundi kandi nari nakacishijemwo uri umujama umukuru w'igihugu ko avuga ko ari umujama w'ugwaruka nk'umurundi ukorera hanze y'igihugu kuko naha twavuga ko mu diaspora nkatwe tuba muri Amerika niki kintu ushobora gusaba umukuru w'igihugu ko aha muri Tanzania ndere ufite passport y'u Burundi ntibo kugora cyane niki kintu urabe hariya kuri kamera arashobora kutakibona iki kiganiro muga abandi bantu begereye ko ndazi mu Burundi hari abatanzania bakorerayo kandi bidegemvya na cyane cyane bazi twebwe abarundi ngene tumeza abarundi turitinya cyane ugasanga nk'umuntu no giravuye ko ari umuntu ugasanga biragoye aho yene umuntu avuga Igiswahili ukamengo agatetemera bari waci Burundi nawe uri Tanzania nk'umwe mu bajama umukuru w'igihugu kabumwe mu gwaruka niki wose umukuru w'igihugu canke abegereye abo bategetsi bakora mu bijanye no gutanga ama passport ikintu cyo no musaba naco no kumuraba hariya nta kibazo ndabasaba bashoboye kudufasha twebwe ugwaruka mu gihe tugiye gusaba nka passport bashoboye kudufasha barabe hariya muri kamera bashoboye kudufasha kubera ibintu byo turiko turakora kugira dushobore kwiteza imbere kubera nkaha i Dar es Salaam par exemple ndamaze kwamenyera vyonyorohera cyane gukora ibintu bishobora kunteza imbere mfise ivyangombwa kubera nk'ukugura office ntushobora kugura office ukuntu ushobora kurihira nk'ikori birakugora ukuntu ushobora kurira kubera barakubaza ibikuranga karanga muntu muri make ufise passport niyo iba karanga muntu yawe mu kibanza cyaha abandi bakoresha karanga muntu zabo ikintu cyo nsaba umukuru w'igihugu n'abamwe murabereye n'abandi boshobora kudufasha twebwe ugwaruka boshobora kudushoboza tugashobora kuzironka vyoroshe kugira dushobore gukora twidegemvya natwe dutwara iterambere iwacu yego murabyumva uwo ba akiri bibako cyo kubona iki kiganira akaba afise
bimwe mu byajejwe byotuma abarundi tworoherezwa kuko abarundi nubwo tuba turi hanze nubwo tuba turi mu mahanga umuntu aguma anezerwa ko ari umurundi urumva nk'uyu ni muri numwe navuga ko ari ubumwe muri benshi b'abarundi bari hano mugabo yavuze ati je numva ko novuga ikirundi nkakivuga muri Tanzania naragiye Kariako nasenze abarundi benshi cyane benshi hari n'umuhungu twahuye adanaze imifuko iyo mifuko bavuga acambwira ngo je mva imakamba ahantu mu Kayogoro nari mpejeje kugura umufuko acavuga ngo urakoze mvuga we uri umurundi cyenda umurundi bashara carangwa ko nye turagira gute rero umurundi ahari hose abafise akamaro uko biri kose nimba rero wewe mutegetsi canke wewe muntu ufise ibyo ujeje kugira ngo abantu boroherwe tubaduke tuva hanze mugabo turonswe kugira mu gihugu iwacu tukagira ico dufashije igisabo ciwe ni iki birashika akabaru yaserutse n'abandi bakaba bahari mugerageze gushiramo akariro akavolime hanyuma kugira ngo ibintu bigende neza ico ni cyubasabye yego hanyuma kujanye n'abarundi baba muri Tanzania akenshi batanezerwa nuko bumenyekana ko ari amarundi wewe nta vyangombwa ufise mugura avuze ati jewe reka dukora ikiganiro ndavuge mu kirundi kandi mvuge ko ndi muri Tanzania atani vyangombwa mfise yego nikyo babwira hari abahari bafite n'ivyangombwa mugabo usanga kugira ngo bavuge Burundi bakabona kumenga bavuze ahantu mbere hapfuye nabi nikyo babwira ubutumwa bwo no babwira icambere abarundi kwanza birakenewe ko dufite ubumwe je vyo mpimbara cyane menyanye n'abarundi bene wacu bari ngaha kugira dushobore gufita ubumwe unsumvye uburyo ashobore kumfasha nanje naho mfise uburyo butoyi hariho vyoshoboka ugasanga hariho no ushobora gufasha kubera ubumwe ni nguvu tumaze kuba dufise ubumwe gufashanya ndazi ko hari abarundi bashobora kuba bari ngaha Dar es Salaam aha muri Tanzania bateye imbere cyane bafise n'uburyo bwo kumfasha je no kunshoboza ibyo ntashoboye ariko tumaze kuba dufise ubumwe bakambona turi hamwe ndibaza kumfasha birashoboka yego abarundi bari ngaha ndabasabye twofita nk'ubumwe tugahura ni nk'ahantu tugashobora kwicara tukaganira tugahana amawazo abafise ivyumviro biri hejuru kudusumbye bakadufasha turi hasi kugira natwe dushobora gutera imbere kubera ni benshi mbona bafashanya uko ndafise akarorero ku bantu b'Ikigoma aba hariho ubumwe bwabo bwitwa sayumwe na yabose rimwe na rimwe mpora ngenda na je mu iyo nama byitwa gutyo nyene yego sayumwe na yabose bishitse nk'umuha kagwara hari kuntu bacanga kugira ashobore kuvuzwa canke agize nk'ubugeni bakamufasha agwaye ibintu nk'ivyo bishitse akabura umuntu ibintu nk'ivyo ibindi bihugu nka twebwe aho turi mu gisagara mbamwe muri Houston hariho community y'abarundi aho Tanzania nta community Burundian community hari ikabe hari naho Jess ndayibona ubumba bisigura ntayihari ndibaza ntayihari kubera Jess ndayibona kubera ikinone kandi ndibaza warabonye igihe mpostinze mvuga ibisagara bikurikirana SYUB yego nasanze Dar es Salaam ari gisagara nkuko nabivuze kare kigira kabiri none abarundi bose bakurikirana SYUB babaho banyegeye bigenda gute babaho banyegeye naka kajambo babwira akajambo ko no babwira nuko twokwitahura kwanza kubera ku ruhanga rwacu ndibaza nta kuruwa iriko y'amaraso ko turabicaye dutinya kuyaga n'abandi kubera uri umurundi kubera ndashura kuraba akarora Dar es Salaam hari abantu bo muri Malawi benshi usanga bari barisanzura usanga bisanzura bakayaga ururimi rwabo bo muri Malawi bakaja hamwe bakayaga bagafashanya nibindi mpora ndaba hariho n'ukuntu bashobora nkukugura ibintu par exemple bashobora kurankura ibintu hariho ishira hamwe ribarungikira ibintu byabo mu bihugu byabo yego bakagura ibintu bikabarungikira bagahurira hamwe bakayaga bari huru nanje ndipfuza ko noronka nanje abantu bo dushobora kuyaga turi huru bashobora kunyungura ivyiyumviro kubera umutwe w'umwe nawo
Okay, wibaza ko biva kuki abarundi turi muri Tanzania canke bari muri Tanzania batinya kwisanzura niki ningorane ico we wibaza ico nibaza kenshi mpora ndaba karero nk'ikigoma ikigoma mpora ndaba uciye nk'ahantu hari abapolisi igihe nkiri kigoma tubana n'abarundi nkabona ukuntu batinya ukuntu utinya ariko nkimva none igituma niki ntiwivye ntiwishe nta muntu warenganije none kubera iki ntiwisanzura gusa ikindi nibaza kishobora gutuma nkajewe tuma ntinya ni kuba ntafise ivyangombwa ariko kuba maze kuba mfise nk'ivyangombwa shobora gukora ibintu vyanje nk'uko umutanzania ashobora gukora ibintu vyiwe nk'uko umukongomani ashobora gukora ibintu vyiwe ngaha ni benshi bakoreraho kandi bakora banezerewe banezerewe ubuzima. Okay, ivyo je ndavyumva nta vyangombwa yego bariho bafise ivyangombwa wibaza igituma twebwe dutinya ni giki kubera iki tutiyemera kubera iki tutumva ko kuvuga kuri umurundi umva ko ari vy'agaciro wibaza ko biva kuki nuko twakuze hari ibintu bibi twakoze muri Tanzania nibiki ico kibazo ukuntu cishura neza ndibaza kira muntu hari ukuntu ushobora gusanga ameze wenyene ubwiwe ariko je kubwanje kuba ndi umurundi nanje biranezera kubera ko umuntu je sindi umuntu wa jendu akiyemera uwari none je kubera ikije nanje siniyemera uwundi kubera ko umurundi undi ntiyemera uwari ko umaze kuba wiyemeye uwuri nunda arakuba kubera uri yubashe n'umuntu yoreka kubaha gute urumva ko ndibaza ngira ngorane twavuga ko iva muri je ko ndibaza foundation yacu uri kuraraba n'abategetsi murantunga urumva ibihari umuntu arabivuga ashizemwo kubaha no kugira gute uravye n'abategetsi suwanga abategetsi bose bo hejuru cyane n'abandi akenshi iyo nk'umutanzania ko aravuga usanga umuntu umengo ariko umenga turafite isoni umengo ntitwiyemera no ivyo bikwiye guhagarara kuvuga kuri umurundi abantu bakamenya kuri umurundi turabarundi Imana yabonye ko duserukira Burundi none ko iki tushora kwitinya nacyo gituma usanga kenshi indimi n'ururimi rwacu rw'ikirundi ruzimira uramwumva umugenzi wacu ngaho ariko aravuga nigiha gusa cyuzuyemwo neza canke haraho ufitanye isano n'abatanzania cyane n'abaha kuko ikirundi uriko rakivuga jemba muri Amerika fi myaka 16 kandi ikirundi sinakibayemo cyane ariko nyene je numva ko no gutwenga pe ndibaza ikirundi cyo mvuga ndibaza nka twe mu ntari wacu tubamo mvuye mu ntari wacu nkagenda Igitega bambira ukavuga ikimoso bambira ko ndi umumoso yego urumva ikirundi ndibaza uko nakuze ndakivuga n'inkubu niko ndakivuga yego kubadukurikiranye n'amaje ni nkumuha ariko aravuga igiswari ngaba we ni moha rafude kubadukurikiranye tuganiye ibintu umenga turiko turafina gusa ariko uza gutoramwo kimwe aragitoramwo turamwo bibiri arabitoramwo bibiri ijambo ryanyuma ushobora kubwira abarundi aho bari hose wavuze ati icyo mu karonka umuntu agufasha guha support yego wogira icyo ukoze yego aho uri kuri Yesu wa Ubishon ushobora kumenya wo kurikirana ibikorwa byawe hari abantu baba bakora ibyo ukora nkuko muri ko murabibona ibi bintu uri kurabona ngaha amafu n'ibindi ibi ni bimwe muri bya bikorwa byiwe akora nkuko uri kurabibona rero nk'abantu musanzwe mu office ibyo mukora yavuze ko ari umwizegwa iyo umuntu avye ko ari umwizegwa akavyemanga byashika n'umwizegwa ushobora yavuze ibintu by'ama connection urashobora kuba ari connection yawe muri Tanzania nkamwe mukora business ugasanga arababereye ijisho ryanyu canke mu bidanazo mugomba gukora akajambo kamwe ushobora kuvuga ukabwira abarundi aho bari hose bagukurikiranye akajambo ko nshobora kubabwira abarundi bankurikirana je vraiment ndakeneye nanje umuntu amfata ukuboko kugira mve ku ntambwe ndiko nshike ku yindi akarorero ndaraba nk'iyo ngiye kari yako ndasanga habarundi benshi baza kurankura ibintu bakabitwara mu Burundi kandi nanje kandi no shobora gutora ibintu kari yako nkabitwara ibujumbura n'ahandi ariko sinshobora
kubivanaho nkabitwara ntazeho ndabitwara utazi ubishikana mu Burundi birashoboka akaba hari umuntu ashobora kuba akenera ibintu biva ahidesam bigenda hari ariko ugasanga biramugora cyane ararondera abantu babizegwa boshobora kubimufashamo akabakena two kwizera gute ubu turi kuri Yesu wa Yubi umuntu ashobora kukubona hari akavuga ati aya uwo twemeza gute kuri umwizegwa nk'abantu dufate nk'akarorero hari ibintu uba warakoreye ubushakashatsi ukagerageza kuraba amahera cyo bakigurwa kariyako n'amahera kigurwa i Burundi kugira ngo ukivuge birashika uwo muntu akaba yo bakora mu ivyo bintu ukivuge hari ico nabonye aha muri kariyako nsanga kigurwa aha imshitsi Burundi nsanga kigurwa ngaha birashika ugasanga inzira yawe ni nyene go ahead par exemple ni nk'ibi birato ibi byo nambaye canke ipantaro canke agapira amahera kagurishwa ku ibirato nk'ibi birato amahera yo bigurishwa i Bujumbura ntaho bihuriye n'amahera bigurishwa ngaho Dar es Salaam nk'akarorero iki kirato Dar es Salaam ndashobora kukigura 220 canke 18 sawa ariko nshitse i Bujumbura bakambira 335 nayo arenga bivanye n'ahantu ugiye kukigurira iyi pantaro Dar es Salaam ndashobora kuyironka ku 18 17 ariko ngiye nk'Ibujumbura nkabazi pana hemeze nk'iyi urashobora kumbira 225 nayo arenga bivanye n'ahantu ngiye kubaziriza babwira abagurishiriza kwa Siyoni n'abagurishiriza mu yandi masoko azwi mu Kamenge mu Ruvumera n'abandi babwire birashika birashika umurundi wese aza gutora ibintu Dar es Salaam akabironka binagoranye ni Dar es Salaam ni kariyako kubera jengi kariyako ubwa mbere harangoye gutahura hari inzira nyinshi ariko je mbino ndahazi cyane ndashobora kumufasha nkamutorera ibintu byakeneye nkabimurungikira kamane kubirungika hari inzira yakoresha kubirungika canke byoshoboka kunda bimutwarira naho tugaruka kuri cya kibazo cha passport kandi nkabimutwarira neza bigashika amahoro mu bwizegwa ntangere reka ndababazirize abo bakora ibyo bikorwa ntabonzi sindabazi mugabo nuko nyene you never know ntuzi ikiganiro kishobora kurabwa nande wewe dufate ari nk'umuntu hariya mwabo bantu bakorera mu masoko kwa Siyoni Kamenge n'ahandi muri mu Ruvumera n'ahandi bishitse akaronka contact zawe akaba afise nk'amahera dufate nk'umuriyoni akakubwira ati gena ungurire wavuze birato wavuze n'ibindi gena ungurire uwo mugurira akaguhemba canke wozura gavura kuko ndazi hari abantu ashobora nko kugura 200 kumbe gigwa 10 akacashira iruhande bumwizegwa uce kuri Yesu wa Yubi ko you never know mwokorana gute ukuntu twokorana yoca bironka gute uraza ahantu ushobora kuza kubirungika betwara mu Burundi canke yo kubwira ukuntu bigenda kuko hari benshi baba bifuza kubikora mugabo batazi inzira boca mugasanga ivyo bakora baza kubifata ku bantu canke babirangura ku bantu baba baje kubitora Dar es Salaam ukuntu twokora ni bwabo munyana ko ndavuga narigeze kuraba kuri internet ndabona hari ishira hamwe gitwa Ntumangende narumvise ko bashobora kugutorera ibintu nk'i Dar es Salaam n'ahandi bakabigutwarira je ukuntu twokorana amaze kuronka contact zanje turaganira we nyine yoraba ukuntu ampemvye aravye uburyo bwakoresha mu kubirankura aravye akarusho ko bakariho kubera je no jahantu babidandariza nkarankura nkamwereka ukuntu bigurishwa ukuntu bironkeka hamakaraba ko ariho akarusho abonye hari akarusho kumpemba yora ukuntu ashobora kumpemba kubere urumwizigirwa kweli ibikijana kwijana ibikijana kujana ivy'Imana ibice 89 kwijana ni byinshi cyane muravyemera tuvyemere ko ari umwizego mugabo jewe mukanya gato maranye nawe twabonanye n'ukuntu yashatse ko twoganira nuko twobonana reka tumuhe chance ku muntu bibonekana ko icyo bayifuza gukora burya muntu agirwa n'uwundi ntushobora kumenya urashobora gusanga nawe ukorera aho mu gisagara cya Bujumbura ugasanga akubereye ikiraro nawe umubereye ikiraro mu buzima bukabandanya reka tugushimire cyane mbe twibutsa akazi navuze ngo akazina kanje ni Ndayishimiye Proti murakoze cyane nimba takandi kajya mushobora kuba wo tubwira canke wo bwira abandi ba reka SYB basi ugira akajambo tubwiye kanyuma akajambo kanyuma ko no babwira
no kubashimira vraiment ku bikorwa vyo mukora muri make muritanga kubera nta bintu twobahemba kukuntu mukora atari kubasabira gusa ku Mana tubasabire ku Mana ibatera intege mubandaye mukora ibikorwa vyiza nk'ibi yego kubera ndishimye vraiment gushobora kuganira na mwebwe agaciro ko mufise ni kanini natuma doha agaciro yego n'umuntu yoshobora n'abandi bashobora bakora business nk'iyimfu kugira bashobore kwironka vyoroshe kumfu banciye ko barayironka vyoroshe yego abantu aha Dar es Salaam hari abantu bava mu ntara zitandukanye za muri Tanzania bakwirikira imfu hari ahantu idandarizwa kenshi je ndahazi bonca ko abantu baritanga mu zindi ntara mutwara Arusha n'ahandi baza gutora kama hari ukuntu bibagora nyamba hari ukuntu bibagora banciye ko ku bintu by'imfunda bimenyeye cyane ndaza ahantu yoshobora kuronka neza kandi vyoroshe nk'abari Burundi nabo nyene n'abari Burundi kandi baza kwitora boyironka vyoroshe banciyeko yego reka tubashimire cyane kuri mwe mwakurikiranye ikiganiro ca The SOB Show twari ahantu bita Kunduchi mu gisagara ca Dar es Salaam twahuriye n'umwe muri bya bihumbi byinshi twabona bakurikirana ibiganiro vya The SOB Show twakoze cyane yego bakoze gushima bose muri kintu cyose gifite umwanya wacu yego none witeguriye gusubira mu Burundi ryari gusubira mu Burundi niteguye ko ndosubirayo haize nk'umwaka aturonse passport ndose passport niho nokoroherwa gukora cyane business yanje ngombye kuja kuramutsa nkagenda nzi ko nshika amahoro nkagaruka amahoro nkapanga umwanya noshobora kumara ngiye kuramutsa nkapanga umwanya nogarukirako okay so rero uracara hariko ubu ndacara okay kundi mwakoze cyane kuza kutugendera yego no kuba twaganiriye sigaye ngira tuzoza turaganira kandi yego ekomera ugira urugendo rwiza nawe kandi usigara amahoro alright bye bye okay nkuko mwabibonye rero twamuherekeje kandi ikiganiro cyari cyiza cyane uko ubibona umukameramani yadufashije cyane nubwo bikunda kugorana burya uri ahantu ntibinda ngo ururimi cyangwa ibimeze gute byose biba byifashe neza muri make kuva Kunduchi ni Steven Biko Raphael muri The SOB Show naho butaha tuzohurira mu kindi gihugu na kindi gisagara bye bye